Salut guys, muraho mumeze neza, j'espère yuko mumeze neza, mukomeye, muguwe neza, mushima Imana nkuko natwe dushima Imana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro nkuko vyama. Aho no musi ndaje mu kiganiro ni cakindi nyene, ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi, ni tutafanyaje. Uno musi tutafanyaje uno musi itandukanye n'izindi nahora nkora. Nashitse ahantu hariko harabera ibintu by'ibirori, niko no bivuga, aho hariho ikiyago categuwe citwa Tubivuge, vyateguwe na Kiradrax ego n'ibindi ntibuka neza, mugabo turi ngaha kugira ngo tubereke ibyabaye rengaha ibiyago. Ikiyago uno munsi ni Tubivuge, mugabo bavuga ku bintu vyerekeranye na drogue, ibintu vyerekeranye n'ibiyayura mutwe, umuti ingene abantu babinywa, ingaruka mbi umuti, ivyo byose tugira tuvyumve muri tutafanyaje uno munsi. Mube kumwe natwe, harimo ibintu vyinshi, harimo slam, harimo poesie, harimo intambo, muraza kuryoherwa antuka. Murakoze rero cyane, mubane natwe, mube kumwe nanje. Sawa, bye, turasubira, bizu. Mugabe ikibazo ca mbere no babaza drogue. Tuvuze drogue mu gifaransa umenga ntigishoka cumvikana, sivyo? Drogue ntibiri evident, mugabo abagishize mu kirundi nibo bakitwumvishije neza. Ni ibintu biyayuriki, ibintu biyayura umutwe, biyayura ubwenge bwacu, sivyo? Tugerageje rero kumviriza definition duhabwa n'ababinonosoye, dushirirako ubu n'uburyo tuza kuganira. Turahera ku gutanga insiguro zimwe, tuvuge uburyo bw'ibiyarura mutwe, tuvuge ingaruka ku mubiri wacu. Mbega twanyoye ikiyarura mutwe, umubiri uvyifatamwo gute? Umubiri ureyajisa gute? Hanyuma tuvuge rero ingaruka mbi ku magara. Twanyoye ibiyara mutwe, umubiri wacu ucumererwa gute? Nizihe ngaruka, nibihe bihimba bikarigwa? Hama mu gusozera turaza guheraheza kuvuga tuti none twokora iki? Twofasha iki abasanzwe babinwa? Twofasha iki abatarabinwa bariko barageragezwa? Yikurikira. On appelle drogue toute substance qui modifie la perception des choses, la façon de ressentir les émotions, la manière de penser ou de se comporter. Ni ukuvuga ni ikintu cose dufata gihindura uburyo dutahura aho tubaye, uvuga environnement yacu, uburyo twumva n'amatwi, uburyo tubona n'amaso, n'uburyo tuvuga, uburyo twiyumvira, n'uburyo twitwara, yaba mu nzu, yaba mu quartier. Murumva yuko iyo definition iragutse cyane. Drogue yoshobora kwitwa ibintu ivyo byose. Hari n'abahora bavuga ngo sport ngo ni drogue. Ku bantu usanga bakunda imyimenyerezo cyane, ugasanga abibuze birahindura uburyo, mugabo ako n'akarorero katariko nubwo abantu bakunze kubivuga. Hama kuva na kera narindi abantu barafata ibintu bibagiririye, ibintu bibayayura umutwe, ibintu bibafasha namba kuruhuka, namba kwibagira ivyo babayemwo, kugerageza kwiyibagiza. Ko urumva ico kintu kiyayura umutwe ni kintu kigutwara kure y'ivyo ubayemwo vy'ukuri, realite usanzwe urimo. Mugabo vyamyeho, si bose babifata, mugabo si ibintu byazananye n'ino myaka yacu, ariko nuko muri ino myaka bigenda bikwiragira ku murindi munini. Dufasha hama tugerageze tumvirize, tumenye mbega ubwoko bw'iyayura mutwe ni bungahe. Turashobora kubwegeranya mu bwoko butatu bw'ibiyayura mutwe. Hariho ivyo bita ama perturbateur hallucinogène, no kuvuga ni ibintu biza guhindura uburyo wumva, amasensi yawe, no kuvuga ukumva, ukubona, ukuvuga bishobora ndetse no kumotegwa bishobora guhinduka. Muri ubwo buryo rero biratuma umuntu atakaza, akamera nk'uwatakaye, agatakaza aha environnement arimo, ntasubire kumenya ikibanza arimo, ntasubire gutahura. Umubwiye A akumva iki, akumva B, kubera uburyo amatwi yiwe yahora akora yahinduwe n'ico kiyayura mutwe. Muri ubwo bwoko rero akarorero dushobora gutanga
ni cannabis ariyo n'abandi bita chanvre, ni rirya rumogi rw'amababi mukunze kubona runagwiriye cyane. Nirwo rumogi abantu benshi dufatiye muri aho tubonesha amaso, nirwo rumogi rwa mbere rufatwa n'abantu benshi. Ego rumva ruza guhindura uburyo amasensi yacu akora, ukumva, ukubona, ukumotegwa, ukuvuga. Hariho ibindi biyaramutwe byitwa ecstasy ngaha mu Burundi nimba ntihenze ntibigwiriye. Ni ibiyaramutwe bikunze gufasha abantu byitwa ko bashaka kuryoherwa, bashaka kuryoherwa kugira umunezero baba barimo bumva umenga uciye wongerekana. Hariho n'ikindi kiyaramutwe cyitwa ketamine. Ubundi ketamine gikoreshwa kwa muganga kugira bifashe kugabanya kimere nk'igisinziriza umuntu. Nimba rero dushobora kumubaga, nimba dushobora yarakomeretse ngo dushobore nko kumuvura, kigabanye uburyo aza kumva ubwo bubabare, mugabo bugaca buhindukizwa bugakoreshwa nk'ikiyayuramutwe kugira bihindure uburyo umubiri wacu uza gutahura ibintu bimwe bimwe. Tubandanye. Ubundi buryo bw'ibiyayuramutwe nibyo twita les stimulants. Ni ibintu umenga biduha inguvu. Ibiyayuramutwe biza guhindura uburyo ubwonko bwacu bucangamuka. Wabinyoye wumva umenga ufise inguvu, ufise ubwenge bwinshi, ibintu byose biriko biranyaruka. Les stimulants, ce sont des drogues qui provoquent un état d'excitation, d'éveil accru. Umuntu kamenga ntashaka kuruhuka, sivyo? Kamenga yoja ku kazi, avuye ku kazi agatera abandanya akora n'akandi kazi k'ijoro, akama muri ivyo, wewe ntigere yumva ntigere yumva uburuhe. Akarorero rero kambere hariho stimulant zidakaze, twashaka kwita ko zidakaze, ni nicotine nayo tuyisanga hehe? Tuyisanga mu itabi. Hari umuntu yoca abaza ati none ugitabi ikiyayuramutwe? Ndababajije, itabi ni ikiyayuramutwe canke si ikiyayuramutwe? Muntu ni drogue, nuko gusa abantu bahora bayifata vyoroshe ucumenga, mugabo cha tugaruka kuri yansiguro y'ubwa mbere ya definition. Drogue ni iki? Ni ikintu cyose kiza guhindura uburyo ubwonko bwawe gutahura ibintu, sivyo? N'itabi rero kubakunze kurinwa barumva yuko hari ikintu gihindutse mu mutwe, sivyo? Mu mubiri akumva ko ahejeje kurinwa hari ikintu cabaye. Hari andi mastimula rero yoyo akazi, twoshobora kuvuga kokayine muhora muyumva. Kokayine ni ikiyayuramutwe no ngaha mu Burundi gisigaye gihari, mugabo mukunze no kumva no mu bimenyesha makuru, kiratanga womenga gitanga inguvu zirengeye iz'umuntu yarasanganye. Kiramustimula akagira umenga ciyagira kwitanga ugukora cyane, ubwenge bw'umenga ahubwo buri ko bukora ku murindi munini. Ni kubera iki? Ico kiyayuramutwe kiba caje guhindura uburyo ubwonko bwacu bukora. Hariho amphetamine na methamphetamine, ni ubwoko bumwe nabwo nyene, ni ubwoko bw'ibiyayuramutwe ngaha mu Burundi ntibukunzwe kuboneka, ariko bukoreshwa cyane mu buryo bwo kuryoherwa. Bwo kuryoherwa, abantu baba bagiye nko mu kirori yanyoye ashaka gutamba ijoro ryose, acagira iki? Aca bifata, kenshi bari mu bwoko bw'ibinini, abifashe aca yumva umenga umubiri wiwe ufise inguvu adashobora gusigura. Mugabo urumva yuko ico kiyayuramutwe kiba caje guhenda ubwonko yuko bufise inguvu, umva burabustimula. Ubwoko bwa gatatu bw'ibiyayuramutwe nivyo twita les dépresseurs. Kuvuga dépresseur uvuga murumvamwo ijambo depression, yafise uburyo rigabanya nyabona uburyo ubwonko bwacu bukora. Aya madepresseur aza kugabanya activité y'ubwonko bwacu, ukuntu ubwonko bwacu bukora. C'est un impact sur le système nerveux central et engourdissent le cerveau, ralentissent le fonctionnement du corps
elles peuvent aussi déformer les perceptions. Ni ukuvuga ugahagabanyije uburyo dutahura ubwongo bwacu bukora. Womenga uca ugomba kugira iki? Ugomba kuja muri leta yo kuryama, yo kumererwa neza, wumva umenga urorohewe, mugabo ubwonko bugaca bubwira iki? Bukagabanya uburyo bukora activité yabwo. Exemple ya mbere ni héroïne. Héroïne ikiyayuramutwe muri no minsi mu gisagara ca Bujumbura no mu Burundi ndetse kisigaye gihari, kiriko kiragwira ku murindi munini. Ni naco ngira tuza kuronka akanya ko kuvuga hano mu bindi bice vya kino kiganiro. Héroïne rero iza kugira iki? Irahindura ibintu byinshi mu bwonko, ikamera nk'ubugomba kubwira iki? Kuburyamika. Hariho ivyitwa GHB, nabwo nyene ni umuti wahinduwe uburyo ukoreshwa. Wahora ukoreshwa mu bantu bafise ingwara zifatira mu bwonko, ucurahindurwa kugira ukoreshwe nk'ikiyayuramutwe, co kimwe n'ama benzodiazepine. Hariho rero n'ubundi bwoko bw'imiti plutôt ibiyayuramutwe byitwa les opioïdes. Opioïdes ngira muhora mwumva umuti wo kwa muganga witwa morphine, sivyo? Muhora mwumva umuti witwa morphine uhabwa abantu bafise ububabare bwinshi, sivyo? Abatarawumva mugiye kwa muganga ngira muhora muzoshora kubibaza mu vyumva. Uwo muti morphine rero uva mu gitegwa gisanzwe kivamwo na héroïne. Ni ukuvuga héroïne, morphine byose bikomoka ku giti cyitwa opium, ari nayo rero izoza gutanga ivyo bimenyetso by'uko bigabanya uburyo ubwonko bukora. Uragabanya mugabo bigahenda ubwonko. Ego ubwo rero ubwo bwoko butatu dukunze kubona. Hariho n'ikindi kiyayuramutwe hajya mubona alcool, sivyo? Inzoga nayo n'ikiyayuramutwe. Umuntu yoshobora gukekeranya. Hari abavuga yego, hari abandi nabonye bavuze bati oya. Yego. Si drogue. Okay. Kuyobya no kuyayura nta sano bifitaniye. Ni ukuvuga dusubiye inyuma gatonya kuri definition ya drogue. Alcool nayo nyene umuntu yanyoye none ntitebe ikagira igahindura uburyo ubwonko bwacu bukora. Ni ukuvuga tugerageje kuraba nabwo nyene twoshobora kubushira mu mugwi ubiyayuramutwe. Mugabo itabi n'inzoga no munsi sivyo vyatuzanye, sivyo? Turaza kubisimba gatonya tuvuge cyane ibiyayuramutwe bitemewe n'amategeko, sivyo? Twobandanya rero ubwoko butatu. Uwo muntu muri ko muramuraba mubona ameze gute? Duhereye ibubafu murabona yuko umenga amenyo yafatanye, umenga afise inguvu zirenze, sivyo? Iriya ari stimule ubwonko bwiwe umenga ariko rukora ku murindi urenze. Ko ni ka karorero twavuga ka cocaine, sivyo? Uri hagati n'umuntu umenga ariko agira iki? Uburyo amatwi, uburyo amaso yiwe akora byahindutse, umenga ari hantu mu gicu, sivyo? Birahindura uburyo amasensi yiwe akora. Ce sont les hallucinogènes, les perturbateurs, harimwo cannabis. Cannabis ariyo dukunze kubona nga hama les dépresseurs arizo mu bwoko bw'ama héroïne. Murabona ko uyu muntu umenga ameze gute? Umenga yatwawe n'akantu umenga n'agatiro. Ni ukuvuga ubwonko bwe ntibukiri ko burakora nk'uko bwategerezwa, bwameze nk'ubugabanura uburyo bukora. Aka n'akarorero ibubafu turabona icatsi bakunze gukuramwo cannabis. Urumogi
rugwiriye ngaho. Iburyo naho turabona ca giti kivamwo ayo ma dépresseurs, notamment héroïne. Iki citwa opium. Opium rero gikunzwe kurimwa cyane cyane mu bihugu byo muri Aziya, mugabo urumva biradushikira nino byamaze guhingurwa, hakaba ari mu hazovamwo ayo ma héroïne n'ubwoko bwavyo bisanzwe bisangiye. Tubandanye gatonya. Voilà, turavuze ubwoko rero bw'ibiyayuramutwe. None ibiyayuramutwe bizoza gute kugira bihindure mu bwonko? Ikintu ca mbere, uburyo ubwonko bwacu bukozwe nuko misi yose bwama bukeneye iki? Bwama bukeneye kuronka agashimwe, sivyo? Kugira comportement dufise ibe renforcé. Akarorero gasanzwe nk'umuntu aheje gufungura, sivyo? Ufunguye ugahaga, ntuca wumva umerewe neza mu mubiri, sivyo? Bizoca bigutuma ugira iki? Wifuza kuzosubira kugira iki? Gufungura, sivyo? Hariho rero systeme mu bwonko tutazira, systeme de la récompense, n'agashimwe ubwonko buhabwa kubera bwakoze ikintu kibuhimbara. Systeme de la récompense nibwo rero ubwo uburyo ibiyayuramutwe buzoza guperturba. Hariho ivyo twita dopamine isanzwe ikorerwa mu bwonko, izoca yongerekana ku murindi munini kubera iki? Kubera twanyoye ibiyayuramutwe. Donc ibiyayuramutwe bizoza guhindura uburyo ubwonko bwacu bukora. Kagashimwe twahora turonka rimwe rimwe, umuntu afungura nka 2 ku munsi cyangwa 3, ubu ibiyayuramutwe bizoca biza bitanga agashimwe gasumba incuro ibihumbi n'ibihumbi aho twahora turonka mu bikorwa bisanzwe. No kuvuga guhera umunsi wa mbere ufashe ibiyayuramutwe bwo mu bwoko bw'ama dépresseurs n'amahallucinogènes, uzoca ukwama ugomba iki? Kagashimwe ko mu bwonko kagume kagaruka kugira ubwonko bwawe bwame buronka ya récompense, uhimbagwa no kuba washoboye gufata ca kintu. Ivyo rero nivyo ibiyayuramutwe byose bisangiye. Ama perturbateurs, ama hallucinogènes yo yazobigira ku murindi muto, ama dépresseurs abigire ku murindi munini, hamwe umuntu aca yumva ahimbawe, agaca agomba no kumera nk'usinzira. Hama ama stimulant nayo kagashimwe ubwonko buhabwa ikigira kagomba guhagarara, kaguma gashaka bibandanye, ari nayo mpamvu tuca tubona ama complications azoza kubera iki? Agashimwe mu bwonko kigeze gahagarara. Tubandanye kandi voilà, rero turagarutse. None ibiyayuramutwe bizana ingaruka izihe ku mubiri? Twavuze gusa yuko ikintu ca nyamukuru bihindura n'uburyo ubwonko bukora, buguma bushaka agashimwe, bushimisha ubwonko umwanya wose, burongereza rero uko kwifuza kuronka agashimwe. Mugabo ingaruka za mbere n'uburyo bw'ivyo biyayuramutwe umuntu abifata gute? Arabinwa, arabidomeka akabinwa nk'itabi. Ica kabiri ni addiction, dépendance, n'uburyo ntubugishobora kugira iki? Ntubugishobora kubaho ivyo bintu utabironka, ucocika. Novuga nti umuvyifuza umwanya wose, umubiri wawe ntugukundira kubaho utabifise. Ica gatatu naco bizoca biza kugira iki? Bizoza kugira ingaruka mbi ku bihimba dusanzwe dufise. Bizogenda ko murumva navyo nyene harimwo ubumara, bizogenda bironona buke buke ibihimba byacu, yaba ubwonko, yaba munda, yaba umutima, tandukanye. Tubandanye. Ibi nibaza ko tuza kubigaruka ko ngira tuko turaganira n'abanonosoye uburyo abantu, umupsychologue. Twobandanya gatonya kandi subira inyuma gato. Aka n'akantu kagerageza kwerekana uburyo ibiyayuramutwe by'ubwoko butandukanye bigira ingaruka mbi ku mubiri.
ni ukuvuga dufatiye nko kuri kokayine umubiri uzogumugira iki, uzoguma umusaba, umubiri azogira n'ububabare mu mubiri kubera iki, kwera ivyo biyayiramutwe umubiri ubikumbuye. No mu bwonko uburyo umuntu abayeho, uburyo umuntu asanzwe yigenza mu kibano bizohinduka, azotegereza kubikenera kugira ashobore kubaho. Hanyuma kokayine ari nk'akarorero ironona cane cane n'uburyo ubwonko bukora, ugasanga ubwonko bwagiye burononekara, umuntu amafakulite yiwe ntabagisubiye gukwira, co kimwe n'ibindi bihimba bikononekana. Tubandanye. Voilà, hari ubwoko butandukanye bwo kunywa ivyo biyayiramutwe. Harimwo kubinwa nk'itabi, ukavyinjiza bigaca mu mahaha. Iyo biciye mu mahaha bigaruka bica bishoka bigira iki, umuntu aca nyaruka kuvyumva mu maraso biciye mu mahaha. Biciye mu mazuru naho nyene bigenda bishikira hehe, mu mahaha naho hahurira amaraso bigasubira ku mutima, no kuvuga bica binyaruka gukwiragira mu bindi bihimba vyinshi, umuntu agaca yumva efe yavyo n'ingoga na n'ingoga. Harimwo rero ubundi buryo bwo kubwinjiza mu mitsi, imitsi isanzwe itwara amaraso, ariyo agakoresha amaserenge n'amegwiye kugira agire iki, yinjizemwo ca kiyayiramutwe bishobore kunyaruka gushikira ubwonko canke bishikira ibindi bihimba. Harimwo rero n'uburyo bwo kubinwa, nambunwa amazi yagiye mu ivyo biyayiramutwe, nimba ari binini umira, akaba ari uburyo rero umira. Hama harimwo n'ubundi buryo ucisha ku mubiri, ku rukoba, ugasanga umuntu abishira mu kiganza canke aho abizi yashu, umubiri ugaca ushobora kwega vya biyayiramutwe. Tubandanye. Rero ingaruka ya mbere ari nayo ikunze kuduhanga hano mu gihugu iwacu ni uburyo bwo kwinjiza ibiyayiramutwe ducishije mu mayigwiye, ducishije mu maserenge. Kubera iki? Abantu usanga bafata ibiyayiramutwe, twavuze ko bifise uburyo bihindura ukuntu umuntu yitwara muri societe, comportement yiwe irahinduka. Imaze guhinduka rero, kurya umubiri gumukwaka ibiyayiramutwe, ntusubira kwiyumvira ko atari vyiza gukoresha iserenge imwe ngo uyikoreshe rimwe. Acagira gute? Aca yikoresha uno munsi, agaca yitiza mugenzi we akayitiza mugenzi we, ikaguma ikoresha nk'abantu barenga 10. Muri ubwo buryo rero bagashobora kwanduzanya indwara zitandukanye. Indwara ya mbere ishobora guca yandukira abantu babikoresha ni indwara y'umugera wa sida. Mu gihugu iwacu hari ivyigwa vyakoze vyerekana ko abantu basanzwe banywa ibiyayiramutwe 1 kuri 10 basanzwe bagendana umugera wa sida. Uwo mugera rero ugaca usanga bariko biratuma bawuhanahana. Iruhande y'uwo mugera hariho indi migera ikunze gufata igatera igitigu, muhora muyumva ama hepatite, nayo nyene mu buryo bw'amaraso biragira iki, birahanahana. Ba bantu rero kubera uburyo bitwara byahindutse, baca usanga babikoresha ari benshi, paka izo ndwara zigakwiragira. Harimo n'ubundi buryo rero, iyo uri kuritera urushinge, ubwo rushinge rutabanje kuba sterilize, ashobora kwandura ibiki, ashobora kugira ibisebe, ashobora kugira ibikomere by'ubwoko butandukanye kubera uburyo akoresha ivyo byo kwitera inshinge. Hariho n'indi ndwara mu myaka iheze yari yaragiye agabanuka, ari indwara y'igituntu. Indwara y'igituntu irakunze gukarira abantu bagwaye umugera. Kubera iki? Abasoda b'umubiri babagiye baragabanuka, igituntu gica kigira iki, nabwo kubera gihuye n'umuntu, abasoda b'umubiri we bagabanutse, agaca gwara igituntu, kigatuma vyongereza ukuremba k'uwo muntu. Tubandanye kandi ubu rero n'ubwoko bw'ingwara ashobora kugwara kubera aragiye aratiranya na mugenzi we ubukoresho bwo kwinjiza mu maraso ivyo biyayiramutwe. Harimo ama infection, akagwara za syphilis, akagwara imigera ariyo ma hepatite, ama herpes,
ubwoko bwinshi butandukanye. Ibyo hari n'igihe bashobora guca abihereza ari nk'umubyeyi yibungenze akabihereza n'umwana wiwe asanzwe yibungenze mu banki. Tubandanye. Iki umugera wa sida ngira tuzoronka kandi kajyo ko kubiganira mugabo tubandanye gato. Rero iruhande y'uwo mugera wa sida hariho n'umugera wa hepatite. Umugera wa hepatite umuntu ashobora kuwandura mu myaka 10, hagati ya 10 na 20 awugendana atakimenyetso na kimwe kigaragara, igitiwe kizoca cononekara ku buryo kigira iki icikamwo kanseri. Kanseri y'igitigu kubera iki ntiyigeze akurikiranwa, iyo uwo mugera wagiye urakura mu mubiri mu myaka 10-20 kubera yawanduye akazogwara n'amakanseri. Tubandanye. Hariho n'iyindi ama infection y'ubwoko ashobora gufatira ku mutima, ayandi agafatira mu mahaha kubera iki kubera uburyo yagiye aranywa vya biyayura mutwe. Tubandanye kandi iki rero ibubamfu murabona iyi ni radio y'umuntu afata ibiyayura mutwe, amahaha yiwe atanguye kugira iki atanguye kononekara kubera uburyo abicishamwo kugira bishike mu maraso. Iburyo naho murabona umuntu asanzwe akoresha inshinge kugira yihereza ibyo biyayura mutwe, bica bigenda birazana ingaruka mbi, hagenda hari infecta agira ibisebe bitandukanye. Tubandanye. Aya nayo n'amakanseri ashobora gufata kubera iki uburyo inzira ibyo biyayura mutwe byaciyemo, nimba bicisha mu kanwa bigenda bironona aho byaciye hose, mu myaka iri imbere akazozana ibigwara nk'ivyo. Tubandanye. Aha ni mu mihogo naho nyene, aha ni ku rukoba ugasanga igisebe caranse gukira gitanguye kwirabura kubera iki ha hantu ntigera hafatira umwanya wo kuhitaho, haguma hagwara gusumba. Tubandanye. Bana urumogi rero rwo mu bwoko bwa cannabis uko iminsi izogenda kubera bugenda burahindura uburyo ubwonko bwacu bukora, busha butuma habiki, busha butuma umuntu agwara ingwara zifatira mu bwonko, ni maladie psychiatrique. Ukamenga umuntu yagize ibintu byo kugira iki mu kirundi tukunze kuvuga ngo yasaze kubera iki yabinyoye umwanya munini, byarahinduye uburyo ubwonko bwiwe bukora, asigaye afise inyifato itandukanye n'iy'abandi bantu bose. Tubandanye. Kandi ibindi niko tuzofata umwanya dufise umwanya ukwiye wo kubigarukako. Hama subira inyuma gato. Kandi ibiyayura mutwe byo mu bwoko bw'ama depresseur ariyo heroine, nayo ingorane ya mbere ikunze gutera ni overdose. Kubera wa mubiri uguma ushaka uko iminsi igenda, uguma ushaka iki, uguma ushaka byinshi gusumba. Nambo no munsi wari ufata kamwe umubiri urateba ukamenyera kamwe ntigasubire kuguha ya mayife waronka ijya mbere, ugaca ushaka kabiri gatatu, ugaca uteba umubiri bikanka ko ushobora kwihanganira ubwo byo biyayura mutwe. Tubandanye. Cocaine nayo ingaruka mbi ya mbere ikunze gutera ni ku mutima. Umutima uzosha wononekara kubera iki iguha ikituma haroni n'ubundi bwoko cocaine izotuma umutima wiruka cyane. Ingaruka rero zizohera hehe, umutima utangura kononekara, umaze kononekara abantu akaba ari bashaka kugira nibiki kubona bagize ama AVC kubera iki ubwonko bwaciye bwononekara kubera umutima wari ufise umurindi urenze. Cyo kimwe n'ubwonko bugatangura gufatwa, umuntu akama afise kumene ku mutwe bidahera kubera iki nibyo bihimba byakariwe gusumba. Tubandanye. None twokora iki abo kwa muganga namwebwe turi kumwe? Ijya mbere réduction de l'offre. Est-ce que twe turabishoboye kugabanya urumogi mu bantu ngo ntusubire gusirikira? Twebwe nka twebwe uno munsi twahuye ngo tubivuge ntavyo dushoboye, sivyo? Abarongoye igihugu nibo boshobora kudufasha muri ubwo buryo. Twebwe ico dushobora gukora no gureduiza la demande, sivyo? Tubandanye. Tushobora gukora iki kugira tubigabanye? Premièrement no kubivuga. No munsi ico twahuriye ko tubivuga rero prévention, tuteza kubivuga. Duhera hehe? Duhera kuri mwebwe muntu wese utarigera ubifata. Ntuze ugwe muri uwo mutego, ntugeragezwe ngo n'uburyo
kuba cool ngo umujene agezweho oya bizokugira ingaruka mbi ku buryo ubuzima bwawe uzokononeka. Niyo mpamvu rero no munsi waduhuye ngugira tubivuge. Ijya kabiri tubandanya kandi ijya kabiri ni prevention kubamaze kubifata. None burya abasanzwe banwe ibiyero mutwe twoca tubaheba ika turifuza ko nabo nyene botewe umunsi umwe bakabivamwo bagasubira bakidegemvya umubiri wabo bakawukoresha uko bavyumva. Rero ni prevention secondaire aho tugenda tukarondera abasanzwe babinwa tukabakurikirana tukanabafasha kubivamwo ama cure de désintoxication ama counseling abapsikologe bakabafasha kugira babumvirize barabe ko boshobora kubivamwo guhindura aho basanzwe batemberera hama binashobotse bagajana kwa muganga kugira bashobore kubiheba. Rya gatatu ari naryo rya nyuma ni prevention ya nyuma ni ku bantu bamaze kubifata byamaze kugira ingaruka mbi nyinshi cyane. Prevention tertiaire tuzogira iki? Tuzobafasha kurondera imiti igabanya bya bimenyetso bafise, turabe ko basi ibiyayura mutwe bafata bisanzwe byonona ibindi bihimba bomera nk'ababigabanya canke tukabavura nimba bafise ibisebe, nimba bafise imigera bagendana tubakurikirane ntibace izo ngwara basanzwe bafise ngo bace bagenda akagirire ataco twabafashije. Hama bashoboye kubivamwo nabo dushobore kubagarukana bashobore kwiintegra muri societe, ari uronka akazi akaronke, ari ubaka urugo rwiwe ashobore kubikora. Murakoze kunyumviriza, niyo twaronka akaryo kandi tuzosubira tubishimike ko ku bintu bimwe bimwe twaciye hejuru. Murakoze cyane. Uburebwe bwari butanguye kunyinjira, murashaka muhundiye duhaguruke twanze twigorore gato, sibyo? Muhaguruke twigorore gatonya, sibyo? Twigorore, sibyo? Ego. Ego. Murakoze, murashaka gufata icyicaro. Nkuko yabivuze nitwa Beir, mukunzi bw'Beir, nkaba ndi umuhinga mu byerekeye ibyiyumviro n'inyifato. Nashaka gatonya turaba akantu k'akavideo gatonya hama tuheze tuganire, sivyo? Yego, nari nifuza yuko tuganira cyane cyane. Urabona na kantu k'akanyoni kabonye akantu k'akagrene ka mbere irakarenganye, sivyo? Mugabo curiosité iragafashe. Timbe bashiba ibintu nibiki. Maze kugafata rero murabona ko kaciye gahinduka, kagira umurindi munini, kararyohewe, ibyo dusanzwe twitwa isingi, sibyo? Sibyo? Efe ya ka kantu rero iraheze, twigwa ku maguru turabandanije urugendo, sibyo? Irabonye kandi nta kwezi tubunyigiriye kuko urazi ko ikimererwa neza, sivyo? Muraka ko kararyoherwa, iswingi zirakishe, mugabo cette fois-ci ntigaswe guhagarara gutembera ku maguru, sivyo? Rero karabibonye kakiri kure katanguye kwiruka. Rero karanakomeretse, sivyo? Mugiye muraraba uko kari kameze kare siko kameze ubu, sivyo?
mbona ko mu izosi kameze nk'akantu gafise akantu kadasanzwe katari gafise, sivyo? kandi muravye neza uko kagenda karabifata niko kagenda ubwako karirabura, sinzi ko muriko murabibona. Umwanya kariko karafata mu kunezerwa unye murako wagiye uragabanuka, kandi nako n'ubwako murabona ko katanguye kuza karahinduka. Ko naho kari hatanguye kuza harijima, gutambuka ntibigikunda neza. Nako n'inguvu zo gutambuka katagizifise, kandi aho kari murano ko hahindutse, sivyo gaye? Yego, murakoze. Gushikaho hadasubira kuboneka, sivyo? Ndashaka kuyikuramo. Nagomba tuganirire gatonya, sinzi ko mwabonye ivyakabaye ko kariya gakoko, sivyo? Nabonye ko ubwa mbere byari ibintu biryoshe, sivyo? Mu nyuma uko umwanya uzuragenda akaba ariho haza utuntu tw'udukomere cyangwa haza amafi, ndabeshe, sivyo? Yego, hama rero igihari nico kimwe, nico kitubako ku bintu bituma, donc iyo umuntu afashe ibiyayurura mutwe, umubiri canke ubwonko burateba bukamenyera ya efe twahora turondera canke umuntu yahora arondera kera ntasubire kuyibona, sivyo? Yego, narishaka gatonya sinzi hari umuntu yoba afise impression canke ico yiyumvira kuri ako ka video gatonya tuheje kuraba. Aka ka video duheje kuraba kabenspiriki canke mukiyumvira kwiki? Nababwiye ko tuno munsi nababwiye ko uno munsi tuganira, sivyo? Sinzi ko habwira umuntu amfasha akambwira ako ka video ico donc ico yagatahuyemo. Hari umuntu yombwira? Agenda aramenyera haba mu nyuma bigateba bikaba habitude yiwe, hanyuma mu nyuma akacamugariramwo, mu nyuma akaca bimwica. Yego, mugabo uko agenda arabifata niko bimugira ya mafi, kujya kuntu agenda karahinduka, uko abifata niko agira mafi. Yego, nuko nabitahuye jewe. Yego, urakoze. Nuko iyo utanguye dufate ko ari nk'ibiyayura mutwe kuba kare gakoko kariko arafata kabifata kabona umengo kako kagifise imbaraga, mugabo excusez
nkuko nako ndabivuga kari gakoko kagenda karafata bijya tufite ko ari ibiyayuramutwe kagenda karayifata kumva umengo yuko kariko karunguka izindi mbaraga mugabo ntikareka karazunguka mugabo zariko biya biyayuramutwe byariko birakamara imbaraga mugabo kabona umengo kariko karazunguka imbaraga kakiterera hejuru kakagira ifi mugabo margretu imbaraga zagenda ziragabanuka uko imyaka igenda kagenda karasaza zigenda ziragabanuka haragira ahantu katagishobora no kwiterera hejuru imyaka imaze kugera kure niko ibiyayuramutwe bigenda biragabanya imbaraga mu muntu bikumara iminsi yo kubaho n'ubwenge no kuba ufite viziyo yiwawe ikagenda nuko ibiyayuramutwe bigenda birica muri sosiyete yari gutangura ibiyayuramutwe urumva bitangura n'ibintu utazi nko kwiyamiza rero akaya gakoko katora kibaza ko karatora nyine ibyo gafungura katazi ibyo karatora wabona ukuntu gatora niko gaca gahindura ibara urumva rero n'ibiyayuramutwe nuko uko ukonsoma no munsi ejo hirya ejo nuko uba twe tubyita itaki sinzi yego turi ngaha kugira tuganire nibaza ko ata n'umwe atazi icyo itaki isigura yego frere tuganire yes okay nuko nyene ufata ibiyayuramutwe nabyo nyene nuko nyene ubifashe uno munsi ejo iba double nk'uno munsi ijya ejo ikaba triple umva nta bintu byinshi nongerako nakoze reka tugezabo David angari uhebe ndazi yuko ata muntu n'umwe adafise ico yobivugako sivyo twese turafise ikintu twatahuye kuri aka kavideo ndazi ko twese turafise ico twagatahuyemo sivyo ego muganga yatubwiye ubwoko canke imigwi y'ibiyayuramutwe sivyo yatubwiye ivyo bita hallucinogene bya bindi bituma bikoroga canke bihindura uko twumva ibintu sivyo twumva ibyo twumvisha amatwi ibyo tubona sivyo navuga ibyo twumva ku mubiri sivyo ibyo byose irazira bihindura hari n'umuhungu twigeze kuganira twari tuvuye ku ishuri icyo gihe yari yafashe imwe muri ayo hallucinogene bita cannabis tuza tubona arahagaze sivyo iyo ni inkuru kandi n'ibyabaye ahagaze tubona aratanguye gutwenga aratwenga byatari ebana arapfa aricara hasi vrema ati none wewe nibiki bigufashe ubaye iki ubonye iki ebana aratubwiye ariko aratwenga ko yaje kubona imbwa ya move size kumwumva yatwenze atubwira yuko aheje kubona imbwa ya move hari umuntu amaze kubona imbwa ya move muri mwebwe ntibaho sivyo ivyo rero nivyo bita hallucination sivyo ni ibintu kumbure wewe ubwonko bwawe bwibwira sivyo iyo rero niyo sorte ya hallucinogene ni example y'abo bantu no kubwira sivyo ego tugira ikurikira rero muri iyo cannabis twavuze hariho rero ingaruka nshaka kugaruka ko cyane ingaruka zifatiye ku myifato canke ku vyumvire cyangwa ku nyifato ubwa mbere na mbere igituma ivyo byose biba ni molecule yitwa THC sivyo iyo sino bigaruka ko cyane bwa mbere na mbere rero turabona yuko
ituma abantu baturubura canke basara byaba bandi mubona biruka mw'ibarabara. Ku bantu kumbure muramaze kubabona mu kibano, abantu banywa urumogi cyane ubwo bita cannabis, gushika naho ubunye basigaye bibera mw'ibarabara, basaje burundu, basaze. Rero ico ni ikintu ca mbere. Rero iyo ni schizophrenie. Icya mbere. Icya kabiri naco nuko ituma abantu bashaka kugira amadepression, kandi ico ca depression ni nakabonge niko novyita, sivyo? Kwihebura. Ico ni ikintu gikomeye, abantu bafata amadroge bica bibashikira, sivyo? Igikurikira nuko novuga yuko cannabis aba ari nk'umuryango wo gufata ayandi madroge. Aya madroge akomeye, izo bita za booster ngaha anye n'ibindi, sivyo? Benshi usanga batereye kuri za cannabis, hama bakaheza bakaduga bakaja kuri zo zindi. Ego. Kuyikurikira ivyo rero bita booster ngaha anye, haba harimo ico bita heroine. Nkuko muganga yabidusiguriye, iri mu ma depresseur. Ni kuvuga uko ikora mu mubiri hari akanovuga hormone yitwa dopamine. Dopamine nayo cerveau iyizana mu gihe duhejeje gukora ikintu, mu gihe twumva nyene niyo ituma umuntu anezerwa. Iyo ahejeje gukora ikintu ari nka siporo canke ibindi bintu by'ibikorwa, akumva anezerewe n'ico gikorwa yakoze, dopamine niyiciza ikaja muri cerveau, ikaba produit na cerveau. Rero heroine yoyo iza ifata aho dopamine yategezwa gufata, yoyo iciza ari nyinshi. Kubamaze gufata ayo madroge, donc amaderive ya opium, nkuko muganga yabidusiguriye, nibaza ko baba babizi. Iyo ufashe ngira nk'akambere yumva sinzi ko novuga ko ari ijuru kw'isi canke iki, mugo urumva uruhutse, wumva kubera iki niveau ya stress yagabanutse cane. Entretemps ico bita stress umuntu wese ategezwa kuba afise kugira ngo abandanye abaho neza, ategezwa kuba afise niveau ya stress iri ahantu runaka, ahantu hari normal. Iyo igabanutse ni vya bindi bita depression, sivyo? Ibi rero bigabanya ya niveau ya stress yari nziza ku mubiri wacu, mugabo ikayigabanya. Rero kenshi rero ivyo bintu biratuma tudasubira gushaka kubana n'abantu. Iratuma tudashaka donc umuntu adashaka kubana n'abandi, yumva yuko ikintu ico yokora nukurondera ukuntu yobanda yosubira ahantu kumwe kwa kakanyoni nyene. Urumva mugenzi wacu yatubwiye itaki, sivyo? Ni kumwe wumva ushaka, umubiri wumva utakwemerera kubandanya, donc kugira ico ukoze utarakaronka, kubera ko iyo sensation ya heroine mu mutwe ni nziza ku buryo wumva umenga nta kindi kintu ukora utabanje kuyironka. Icya kabiri ni uko igira ico bita addiction. Addiction rero ni kwa kundi wumva umenga biranse, numva umenga ntushobora kubandanya, sivyo? Utayironse udashobora kubandanya. Rero ico ni kimwe mu biranga amadroge, ivyo bita amadroge, sivyo? Biyaruramutwe. Ikibi cayo ca mbere ni uko bituma tudashobora kureka kubifata, sivyo? Ego bandani rimwe
gato. Okay. Sivyo. Rero ikindi kintu naco biratuma umuntu adashaka kugira kwiyo cyangwa kwiyentretena. Sivyo. Kenshi usanga wumva umenga ibintu byo gukaraba no kugira iki ibindi bintu byose byo mu buzima wumva nta kamaro bigifise utaronse bya bindi. Rero iyo onye niyo bita dependance, si ikintu kiryoshe ku batarabifata ntimukabifata, si ikintu kiryoshe kuko urumva umenga ni inyota, utanabifashe umera nk'urwaye, sivyo? Uramererwa nabi, kumbure nitwagira amatemonyage turaza kuvyumva, n'ibintu bitaryoshe mu mubiri, sivyo? Ego twandanye. Kandi ego kimwe rero mu bindi tumaze tushobora kubona iyo onye ni kokayine, sivyo? Iri mu mugwi w'amastimiro, hamwe bavuga yuko kokayine icyo wumva nyene aho kuja hasi ya nivo ya stress nababwira, ahubwo ija hejuru ukumva umenga wokora ibintu byose byo iba nisingira ngo woyikorera. Ivyo rero ikintu ca bituma nivyo bita paranoia. Paranoia no kuvuga kubera uguma wiyumvira ibintu byinshi, sivyo? Wumva umenga donc ni sensation kuguma yikeka cyangwa umuntu yikeka ibintu bahava banyica bihava bigenda gutya, sivyo? Ico kintu rero ca iyo paranoia irateba ikaba ingwara, sivyo? Ku buryo umuntu nk'umbure nk'akarorero nobaha ko umuntu yabaye havuye agwara paranoia, umuntu yavuga yuko hari iminsi yahera kandi uwo muntu yarakuze ubwo yamaze imyaka myinshi abifata, ku buryo yaramaze kubiheza abwira umukozi wiwe ati nimba uno munsi ugiye mu isoko mu Kinama cyangwa mu Kamenge, ejo uzogende usumire mu Ngagara, hirya y'ejo uje kuri Kotebu, kubera iki? Barashobora kuturoga, barashobora kundoga. Umuntu muhuye muzinanye umubajije ati muhira bimeze gute, akaca abanza kunona uyu none abishakira iki, ashaka kwimenyera iki, ngo ntashaka kumbwira nabi. Iyo niyo bita paranoia. Iyo rero birateba bikaba ingwara, kwikeka kwa cane, sivyo? Ego tubandanye. Ego icyo mbere rero ngaha anye mugenzi wacu ngaha yatubwiye yuko muganga yatubwiye yuko drogue ari ikintu icyo ari cyo cyose gituma umuntu ahindura ivyiyumviro canke donc kibuza mu bwonko gukora nk'uko byategerezwa. Ego sinzi ko ngaha anye kumbure muraza kumpinyuza, sinzi ko umuntu iyo kumbure amaze gufata itabi canke inzoga, cyane cyane mu bantu b'abatama, abantu b'abahumure, avuga ati sinshobora gufata ijambo ntabanje gusoma, ati niho ndabivuga neza, sivyo? Ico kintu niyo novuga niyo nibwo buryo bwa alcool kugira bwo kuduza, donc bwo guhindura ivyiyumviro, sivyo? Canke itabi umaze kurifata wumva umenga umeze neza, sivyo? Mugani ivyo vyako kanya nyene, kuko biza guhindura ya dopamine twababwiye bwa mbere, aho kuyikora ubwonko bugasigara burondera rya tabi kugira ngo biyitange biyihe donc ya sensation, sivyo? Hama ikindi naco dusanga muri ubwo bwoko bw'ibiyaruramutwe byose nuko kenshi bizana ababifata kudevelopa cyangwa kugira ingwara zifatiye mu mutwe, sivyo? Byo bitanga ubusara mu mutwe. Kuba bashobora cyane cyane kuba bari bafise ako kanenge, novuga iyo faiblesse cyangwa iyo predisposition yo kuzogwara mu mutwe, bituma amadroga atuma ahubwo biba cyane, donc iyo ubwo kugwara mu mutwe bica biza.
sivyo hariho ibintu vya depression hariho ibintu vyo novuga hariho depression hariho ikintu no kwita kuryoherwa sivyo ya effet ya ntuze systeme ya récompense muganga yatubwira ivyo vyose biba affecté n'ayo madrogue kandi rero ikintu kigaruka cane nico bita depression kubera iki ya dopamine yategerezwa kudugumiza muri niveau ya stress dushoye kubaho turi normal ikigabanuka cyangwa ikaduga umubwonko bukaba budagishobora kuregira icyo kintu nicyo gituma benshi mu bakoresha ivyo biyayuramutwe kenshi baca bagwa muri depression donc iyo babifashe umwanya muremure ikindi naco cyane cyane ku bakobwa n'abigeme ayo madrogue arafekta cyangwa aragera kumbure no ku mbanyi ku babizifata bafise imbanyi sinzi ko murabona ku bamama ngahanye kumbure bashobora kuba bafise abana murazi yuko bababwira bati ntimufate inzoga mu minsi ya mbere kumbure mwibungenzi yego hari ababirengako nuko iyo efe iza isaba donc alcool cyangwa itabi ayo ma efe tuyabona ku madegre menshi hose sivyo sico kimwe na za kokayine n'ibiki byose tubona ivyo biza nubwo bifata gatonya ugasanga ayo ma efe turayabona mugabo alcool birava donc bifata umwanya muremure rero ico kintu nico gituma ayo donc inzoga n'itabi vyo biri legal vyemewe n'amategeko sivyo ego nashaka guhereza ngaho onye murakoze cyane kandi umuti urabaho mugabo nano watuma ntawo mwopfa murose mugabo nyamwana akomeza kwa ati uwo muti n'uyuhe hama ngo nyango ndavuga ngo kugira ngo shobora gukira ingwana ngwaye nuko noronka umutima w'agakende urumva ingondi mu mazi ntizine gakende icyo ari cyo ntibibana murabizi kimwe ni mu mazi kindi ni mu biti hejuru mu giti siko mu giti ntihaje vuba mugabo nyangoni yumva mu mutima hako umuvyeyi apfa iragenda mu ishamba kugira ije kurondera umuti sinzi ko yagiye kuri Google ngo umenye inkende yariyo imenye igire recherche mwamaze gutora inkende yariyo ngo iragenda mu ishamba ishitseyo ibona agakende kari mu mashami hejuru hama nyangoni iri hasi ishaka kuramutsa nyankende iri hejuru mwo inkende iravye ikintu kiri hasi mwani ngoni ingene imeze ibona ari ikintu itigeze kumenya itazi gisa uko gisa nyankende avuga ati wena sindakuzi kandi eka nta migenderanire ingona irasubira inyuma mugabukiye mu gitondo irongera iragaruka icahandi munsi y'igiti iraramutsa ati ndaciye n'ubundi nyankende iravuga ati ntazi ukundamutsa wowe nakubwiye yuko ntituzinanye none ingona kumusukira gatatu iriyumvira terega je ndiko ngwana nabi none ko nama ngenda iminwe misa reka ndondere utuntu nzojana turi kumwe na yemwe uyu dukado nituje vuba ingona ngo ihitana amafi mu kiyaga urumva ko kunoba ni hafi ngo igeze mu ishamba izana n'amafi n'ubundi yankendera ibona iri hejuru yewe ati we nakubwiye kandi ntiwumva nyangona ati nukuri jewe n'amahoro angenza hari n'akantu nakuzaniye niwe agomba ko watinye uraja kumanuka ukarara ingona irigiye imaze kugenda nyankende iri mu giti yagira ati none mwana ugenda ikijuju ikiya kintu cagiye mwana ndabona ibintu cazize hasi ntazi ibyo ari byo reka manuke ndabe ibyo ari byo inkende iramanuka hamira igiye kuraba isanga ntiyari bwayibone mwana yumva ntibimota nabi amafi amota nayo yahera oya mugabo vyongera numviriza yumva ntibibishe yumva biraryoshe ingona bukeye igarutse irasanga ya mafi yakiri iramenya ngo nyankende yarumvirije icyo yazanye uwundi munsi igarukana amafi mu nyuma inkende irateba irabimenyera
umunsi umwe iramanuka igeze hasi n'ubwoba bwinshi biraramukanya, hama ingona avuga ati ntaco ko turamukanije nzogaruka hanyuma. Ingona irataha, inkende iguma ngaho, amafi itangura kuyarya nyankende. Umunsi ukurikira ingona irashitse, biratera inkuru, biratera blague, ubwoba bari bwahavuye, ubugenzi butanguye kwa buhoro buhoro. Hama nyankende irabwira ati je ndatashe mperekeza gatoyi. Nyankende iraherekeza, bigeze imbere ingona ati subira inyuma ntaco uzomperekeza hanyuma. Mwumvise biriko bigirana, biriko biraza. Hama undi munsi ingona biratera blague n'amafi, buravyumva ko byari bikomeye. Inkende iherekeza nyangona, bigera ahantu mw'ishamba aho riherera. Nyangona iravuga ati jewe rero ahomba ni hariya kuri ariya mazi, kandi kubera buriko burira nusubira inyuma uzoshika hanyuma. Hama nyankende ati yemwe uyu mugenzi ntabaho, azi kubona n'amasaha, azi kubona aho nkwiye gutaha kare, ubugenzi burakomera. Uwundi munsi nyangona iravuga ati ubu rero uzoshika ku mazi aho sanzwe mba uhabone. N'ubundi biragenda bigeze ku mazi, atahomba rero ni ngaha mu mazi, mugabo ntaco uzoyinjiramo hanyuma ikindi gihe. Mwumvise birankangaye gukomera kandi mu nyuma rero ivyo ku mucanga birahera, bija mu mazi. Inkende ati sinzi koga, ingona ati ntaco ja ku mugongo. Inkende ikorokera ku mugongo wa yangona, n'ubundi birazunguruka ku mucanga ahantu hafi gatoyi bitari birefu. Hama ingona ati ntaco nzogumunyenga ikindi gihe, reka tugire hafi. Inkende irataha buhoro buhoro. Mu nyuma n'ubundi bigiye mu mazi, biratembera birakomera mu mazi nyine atari make, muga ati ntaco kugira ngo n'umwanya ari muto, ati ku munsi ukurikira nzoguha umunyenga finale. Nyankende ati finale nari ndayikeneye finale. Mugabo mwibuke ingona hari icayigenza, hariyo irafise ijambo itarigera ivuga. Ku munsi wa nyuma ya finale iri bushike, inkende ija ku mugongo, ingona irafata umuhanda kabisa, sivyo niko bavuga, irafata umuhanda mu mazi, biragenda bigeze ahantu hagati aho bita mw'idamba. Abandi bahita ngo naho umwana arira nyina ntiyumve. Nyangona irafata ijambo rero, ati nukuri hari ijambo kuva aho twamenyaniye, ubugenzi bumaze igihe, amafi yarabaye amafi abizi, umugongo wanje wumva hariko amakentosi ku munyenga. Ati burya ari cangenza. Nyankende irakebwa ati cangenza urakuze kandi urabizi, jewe mfise umuvyeyi agwaye kandi iyo ngwara vuba iramwica. Yambwiye yuko kugira ngo nshobore gukira umuti ari ikintu kimwe. Nyankende ati uwo muti ni iki? Ati umuti ni uko ndonka umutima w'agakende. Je nibaza ko wa mutima wari uri waciye ugira uti kwa turi kumwe. Inkende ubwenge buratakara, yari ibintu iyo bishitse ubwenge butakara, ngira nicyo cyari kiyayura mutwe, sinzi mugabo umutwe urayayuka, ubwenge buratakara. Inkende yibuka igihe cyose yari yanse kuva hejuru mu giti, igihe cyose yari yanse kumviriza, igihe cyose yari yavyateka wese ntituzinanye. Mugabo mu nyuma byatanguye umengo ni utuntu dusanzwe, nukumanuka kuguta gatoyi biherera aho, ariko biri bubandanye. Hama aho bigeze ku mutima. Turi kumwe? Ngeze ngaha canke mbehetse? Nyankende burya Imana ntiburahica. Mu guta ubwenge nyene tuguvu turagaruka, ironka akaryango itari izihoga vuga kunda, mugabo iritangaza. Iravuga ati rega urambabaje no kuri. Burya cagiye cyose waza urondera umutima w'abakende, atego kandi nawe uravyumva ugenda uronke ahantu utaha. Byarangiye kandi yari yabyumvise ko byarangiye. Mugabo Nyankende iravuga ati nukuri nawe tumaranye iminsi sanze twebwe mu nkende utatutse.
twebwe ari tutazi mu nkende ati kuko iyo nkaje kumenya ko ukeneye umutima kuva wa munsi iyo mbwira uti nkeneye umutima kugira umuvyeyi wanje akire mba narawuguhaye Nyangoni irazazanirwa umpaye biti ati twakwera mu nkende twebwe imitima ntituyikenera twe ntituyikenera mu nkende Nyangoni iti ivyo nibiki ati kandi kuno tunayikenera ntitunayigendana halo ntitunayigendana Nyangoni ati ivyo nibiki ndiko ndumva ati uri bukamwe mu giti wasanga cagihe ati yego ati kubera imitima inkene tutayikenera niyo dutembereye nkuko natembereye ntituyigendana haya niyo nawusize hariya niyo nawusize ati ahubwo ko wacitse umugenzi reka duheraheze hama dutahane ndaguha umutima nta n'uwo nkeneye umuvyeyi wakire muganiraza ko umutima wari muri izi ariko mu nyuma Nyangoni iravyumva ati ntazi iminyenga hoke tugenda uwume biragenda shite ku mucanga inkende ikavuga ati hamwe no kwiruka kirashaka kumfata biragenda bigeze mu ishamba Nyankende ati tuduge ndawugwate kaje sinzi kurira wegenda unzanire Nyankende ifashe ishami rya mbere ifashe ishami rya kabiri Jenny waza ko akirimba bakaririmba ngo bye bye ingona isubira inyumuko na Nyankende ikiruko numvise kuri evenema nanje numvise inezereye nabwire ngo birashoboka ko dukira birashoboka ko aho twinjiye tukayinjira umengo nta ngorane umengo ni ibintu by'ugufyina umengo nukumviriza gatoyi umengo nta kibaye nta kindi byarondera umutima wawe ariko nagenda gutangarize mvuga ngo naho umutima wawe umengo warababaye waramerewe nabi humura uracari muzima nturapfa birakunda cyane yuko Imana ikugirira neza nawe ukagaruka ntupfire muri ivyo birashoboka mugara tubona kumva intahe z'abantu babibayemwo imitima yabo igakomereka ariko ntibapfuye no munsi ni bazima inkuru yanje yariyo Imana ibahezagire ko abantu bamenya ingene bakwiye gufasha abantu babirimo birakenewe icyo ni cyangombwa harakenewe kandi nuko abantu bato babimenya yuko ivyo biratari vyo gukora bishobora gukura gushikana umuntu ahantu habi abo bose abandi bazobivuga ni mwebwe mwabiciyemwo ni mwebwe mufise abana babikoze ni mwebwe mufise abapetit frere cyangwa abagrand frere babiciyemwo ni mwebwe mwabibayemwo mwabonye amabi yavyo ni mwebwe muzobivuga nta bandi bazobivuga ni twebwe tuzobivuga nizere yuko uko vyagenze mwabibonye uko vyagenze mwavyumvise icokorwa umuti uko umuntu yokwitwara nta utabwa uko biri kose antuka vyose mwavyumvise message yari clair mubane natwe mugire subscribe kuri chaîne yacu kugira ngo muze muraronka ama notification ivyabereye ngaha nitwabishize muri tutafanyaje muraza kubisanga muzobibona ngaha nyene kuri chaîne yacu tuzoca tubishirako habereye ibintu vyinshi kandi vyiza kandi biryoshe antwa muzoryoherwa muzoba mubibona mubandanye rero mugira subscribe mugire share mugire comment turi ngaha kugira ngo mubandanye muryoherwa tubashikire aho mutashoboye gushika tubereke ivyabereye ngaha Mukamimana bane namwe abe mu vyanyu no mu banyu ciao